guys, muraho murakomeye. J'espère yuko meze neza, muguwe neza, mushimara ko natwe dushimara muri BI. Ni Gloria Munezero kuri micro. Nkaba natewe iteka, nkaba nagendeye abantu, abafundi, aba engineer, aba nabambwiye ngo urinde. Jewe ni serviteur. Serviteur, tu fais quoi déjà? On peut parler en kirundi ou en français? En français. Oui. Tu peux te présenter à... Moi, je réponds au nom de Alexis, qui je suis l'international, c'est que les gens m'appellent. Je travaille ici sur l'entreprise de DG, TG Luamba. Et depuis quand tu travailles ici? Ça fait au moins 3 ans déjà. Oui, je travaille ici. T'es burundais ou non? Moi, je suis congolais. Oui. T'es congolais. Oui. Donc, t'es ici depuis quand? Moi, je suis ici depuis en 2019 jusqu'à maintenant, je suis ici. Donc, tu viens de passer 6 ans ici au Burundi. Mais on peut parler au moins tu peux te débrouiller en Kirundi au moins? Petit à petit, mais ce n'est pas beaucoup. Mais tu peux répondre en Kirundi parce que notre audience, la plupart parlent Kirundi. Oui, si vous me posez un petit des questions, je vais répondre en Kirundi, même en français, parce que moi, je ne comprenais pas beaucoup de Kirundi. On peut mélanger. Ok, il n'y a pas de souci. Et toi, Nina, witwande? Ni sawa? Ego, ni sawa. Leo ndamusa ndashima. Witwande nawe? Je nitwa François. Nawe ukora iki ngaha? En fait, je ni ngaha ni umuformateur nuko bivuga mu bisanzwe. Je ni umuformateur wo ngaha. Umwigisha wo ngaha. Ego, nariyo batabana, banzanira abana bigisha kugira ngo gukora ibintu bya decor. Ibintu vya decor? Ego. Decor mu mazu, mu manza, mu decor mu biti? En fait, navuze decor, kenshi umugenzi wanjye akubwira ati turi kuri atelier yitwa Tegel, qui technique générale, niko tukora byose. Ndakubwira decor, ikitanda ni decor. Ego, umuryango ubona aho inyuma. Ni decor nyene. Niko nyene nakubwira ngo ibintu bya decor. Ego. Okay. Abariko baratwumviriza nibaza ko mwese mubona ide yaho turi muri Sefa ni mwijabe, ni kibanza kiri mwijabe ngahanye munsi y'ibarabara bayita Avenue de la Jeunesse. Nibaza ego. De la Jeunesse iri barabara ryo ku Mutoyi aho hasanzwe hakorerwa ibintu bitandukanye, harimo ivy'imbaho, hariho amagaraje, hari ibintu byinshi bitandukanye. Uno musi rero twaje kugendera abantu kugira ngo dushobore kuraba ingene bakora, ingene bashobora gufata urubaho rusa nabi bakarukoramwo bijya bintu duhora tubona bya bitanda, bya intebe, bya ibintu bitandukanye nk'ibi byose, ibi by'ivyuma. Donc ndafite umuserviteur ndafite n'umuformateur nibo bagira batuganirire rero. Ego bube kumwe natwe. So nshaka rero mumbwire waravyizega, wambwiye ni nzira nyibutse. François Bivuzimana. François Bivuzimana. Waravyize wewe watanguye gukora ibintu ryari? Ibi bintu narabitanguye muri 2017. Narabitanguye 2017 ari hajya Avenue Université. Naragishijwe n'umu grand frère. Ego yamaye formation. Ayindi formation nayo twarayigijya kuri CPP. Sinze ko murahazi. CPP hajya mu Nyakabiga. Ego hajya twaragijya ma formation ya fer forgé. Fer forgé ni bintu bya soudure. Niko en terme général niko babivuga fer forgé. Ego. Donc kubera ki wahisemo gukora ibi, wari wize amashuri canke ntiwize? Narize amashuri asanzwe. Arahari nariye forme nariye section scientifique. Kubera ki wize scientifique none hamukaza guhitamo gukora? En fait, bivana akazi ukabona ushobora kwiga ikintu. Urabona hayiga igihugu kiwacu kugira ngo uronka akazi biragoye. En fait, narinjira mujyanzira kugira ngo nonge ko norongo byo kujya kwifasha. Ego. Okay. Hama uratangura kuza gukora ngahanye muri ibi bya soudure. None ibya soudure nibi byimbaho birasa? Birasa. N'ibyimbaho birasa. Ego, en fait, byose ni dovuga ndi akazi k'amaboko. Kuko byose birajyana no gukora kuko imbaho naho kugira uronge peseri, peut-être ushaka ipeseri pima 60. Hariho hando fondera ikoro ama ukafata ukaronda amasher joint na sous forme ya soudure naho no shobora kuronga icyuma ndakikora ndakisuda ndifase la même genre. En fait, imvugo niyo ni ratandukanye babwira menuiserie amakavuga soudure ariko ni même genre. Ego. Cyose nico kimwe. Ibigoye cyane ni ibihe menuiserie na soudure ni iki? Bon, no bivuga ikintu kigoye kumuntu akikora. Ikintu kigoye kumuntu akikora. Ariho abantu nyene
then umubwira ko icyo cyuma akavuga n'ibigoye ariko ubwira imba bikamworoshya kugira abikore n'ingoga en fait je no mu bisanze kenshi je no bivuga sudi biranyaruka ariko ibibimbaho navyo bira ariyo my tape ukajyana ku mashini ukagira kuri mesure bakaponsa meleze gasiga irangi ibintu birebire ariko sudire hana bindi birebire ni mastique ama ukagira Michael gusa umunsi umwe kintu ushobora kugenda. Donc sudire urashobora kuyikora mu munsi umwe alors que menuiserie bifata menuiserie biratwara umwanya birafasha umwanya. OK. Reka mbanze rappelle-moi ton nom. Alexis. Alexis, tu as dit que tu es serviteur ici. Oui. Un serviteur. Un serviteur ngaha none abakora iki? Serviteur, cela veut dire Kirundi ou bien Swahili? Tu peux parler dans la langue que tu veux. Ah, en français, là, c'est bon. Moi, ici, mon travail pour servir les gens, c'est juste s'il y a quelqu'un qui a besoin de baguettes ou bien s'il y a quelqu'un qui a besoin de disques, moi, je vais servir. C'est ça comme mon travail ici. Yeah. Donc, tu as quitté le Congo pour venir travailler ici. Tu savais quelqu'un ici? Tu as trouvé un boulot ici juste comme ça ou bien? Non, je ne savais pas quelqu'un parce que moi-même, j'ai fait juste une petite formation. Je ne connais pas même quelqu'un ici au niveau du Burundi. Je suis moi-même. Et je suis avec, parce que je suis déjà avec beaucoup de gens. C'est ça comme mes parents et c'est ça comme mes grands frères et c'est ça. Et dis-moi comment tu as atterri ici. Donc, tu as quitté le Congo et tu es venu ici. Comment ça s'est passé pour que tu te retrouves ici? Non, j'ai venu ici juste normalement. Je viens juste pour venir visiter le Burundi et jusqu'à maintenant, je suis toujours ici. Donc, avant, tu étais visiteur, tu vois. Mais il y a une raison qui t'a poussé à rester ici. Oui, il y a les raisons qui m'ont poussé que moi je reste ici. C'est juste parce que j'ai trouvé, il y a beaucoup de gens qui font surtout le travail. Et c'est pourquoi moi aussi j'ai voulu faire le travail ensemble avec ces gens-là. Et jusqu'à maintenant, et c'est pourquoi j'ai fait le travail avec les gens-là. Donc depuis 2019, tu travailles ici. Oui. Avant, c'était comment et maintenant, comment tu te débrouilles? C'était facile ou bien c'était difficile? Non, avant c'était difficile en tout cas. Qu'est-ce qui était difficile pour toi avant? Mais pour le moment, avant parce que moi je ne connais pas beaucoup de gens, je suis moi-même, même je n'ai pas même les amis, mais à ce moment, je possède beaucoup des amis. Il y a beaucoup de gens qui vont déjà me connaître et c'est pourquoi. Donc pour le moment, tu fais pour mais après, à propos du boulot, qu'est-ce qui était... À propos du boulot, ça devient difficile parce que moi j'ai fait maths physique. Oui. Tu as fait maths physique et pourquoi tu n'as pas continué en maths ou bien tu t'es retrouvé en soudure et en menuiserie? Parce que c'est la vie. On peut étudier on peut étudier sur les menuiseries, mais tu peux trouver les travaux sur d'autres domaines. Ça dépend de vous. Oui. Ok. Et quand Alexis? Non, Alexis c'est lui. François, je suis désolée. Pardon, Miranjanga. Twako turavuga shaka ubu umfashe wewe ubizi cyane. Urubaho kugira ngo iki ni kitanda. Ni saso. Ni kitanda. Kugira gitangure gitangura ari kimeze gute kugira kirinde gishika ngaha bifata umwanya ungana gute bisaba iki kugira ngo kirinde ugira produit fini imeze gute? Kugira produit fini bisaba. D'après tout ni matériel kambere turagenda kugura matériel tuguze ivyuma ivyuma bikwiranye n'ijya saso ego icuma haribo nobwira kwa kenshi ngaha iwacu nitukoresha ibya byuma bishaje bijya byamaze gukora bya ukanso bajya twe tukoresha ino kenshi tuguma tugura ibyo muri Asiatique na nyine bishasha kwa Dams birahari birakoze birahari hadi kwa undi Jego hose barabigurisha ego kenshi tugura ibindi bishaje hama mugatamu bizana mukabikora tukabikora tandukanye none n'ibyuma nka kujya mutubwire imbaho ziratandukanye ego imbaho zitandukanye gute ari imbaho mazina n'ubukomera navyo biraja ariyo tofata ubukomere bw'imbaho biri muri Congo bois du Congo c'est cyo kimwe tuvuga na Primus ariyo Primus ari mu Geverier arabon c'est cyo kimwe ariyo mukaratusi umukaratusi voilà ego
kenshi umukarituse naho uwukoreshe ugasanga ahantu umutabu ugasanga ari uturongo nyene kugira ugire finissage biragorana ariko tufate pinusi uko nyene uyibona ngasi ndo bari batanguye gufotora ngasi ndo bamubireka urabona uko nyene umeze ibyo ni pinusi kugira ngo uyirubaho ruroroshe nyene kukora na ruraboneka neza wishire kuzuba sivya bintu ugasanga birapinda kubera yamaze kubitwa n'izuba kenshi ariko iyi ni sawa pinusi imeze mu bisanzwe ni qualité nziza hanyuma twari tukiri ku byuma none nk'uko umbwiye ko hariho itandukaniro ry'ibyuma n'intuzenye itandukaniro ry'imbaho mu byuma naho hariho itandukaniro hariho bihari nyombwira hariho ibyuma bigwa Turkiya hariho bigurwa muri Tanzania hariho bigurwa muri Kenya nayo bigure iwacu sico kimwe none umuntu abitandukanya naho hariho badandaza ubitandukanya gute ku macale mu kubukomeza Jean nk'ubu ndiko ndabibona gucyanye umuntu umukiriya aje batumbera azababwira atavyaze muramusigurira ivyo byose ni priyavyo ni privya reka ndakubwira ibintu bisanzwe none ni muzu naho imuzu twambara imipri ni bitandukanye ariyo imuzu pirate bakubwira indi pirate première qualité ini deuxième qualité ni troisième qualité ariko biba biboneka ariko icuma kirasa ibicuma birasa mu bukomene ushobora kukibona uko ariko umuntu abizo ukiterura uko ucibibona amaso ushobora kubona ikintu kimeze neza ariko ukiteruye ukibona ngo nikiremeye cyane akindi icumi kiremeye cyane tufate mu tibi yo muri Kenya no muri niyo ngayi wacu siso kimwe aho ni ku byuma watubwiye ko ibyuma byo binyaruka no kugira ngo mfate urubaho rusa nka kuriya kiriya kibaho ruriya rubaho mbona hariya gwitwa gute ruriya rwo hejuru hajya inyuma hanze ariko mabati rujya no fata bateganira basi ni mugeveriye basi reka tufate kugira dufate ikibaho kimeze nka kurya kivemo ikintu kimeze kurya bica ku etapa yahe naya kugira ngo kisa neza de première des choses arongera ucinjira muri ministère de création kugira ucinjira muri ministère de création ministère de création no kugira ikintu kiba muri kibi ukakizana mu visa suko aha kirashaje kiri hajya ku mabati nanje mu byumvirizo biwanyu ubwenge bwanyu shaka ndakisoramo tufate support de contre fauteuil le première des choses no rabanyana mamezi ya contre fauteuil irangana gute ndakafanda kishira ku machine bakaponsa neza bakijana kuri mereze bakaponsa narondera koro bakakora kugira ngo kisa neza nawe nyene kugira kifata umwanya na kikenewe dépense ushobora gufata nk'umwanya ungana gute kugira ngo kive kuri kijya gishike hajya ugikoze bibafata nk'umwanya ungana gute ndagikoze muri dembo bivana tufate na une semaine wahereye atakandi kazufise atakandi kazifize kugira kisa neza ariyo mastika nshirako kugira ngo ari utuboro tujya tutoboro ariyo handi ugasanga baboze cyane bishaka ndahahome kugira ngo ari umwanya merci beaucoup ni byinshi sinohava ndabibaza ngo ndabiheze mugabo nshaka mumbwire mufitaniye umubano les relations avec vos clients imeze gute ama relation yacu en général uvugiye non seulement même n'abafundi bose bakora ibintu tu comprends ce que je viens de dire oui moi j'ai t'as compris on peut commencer pour ouais pas de problème les relations avec vos clients les premières choses c'est la confiance d'abord confiance. Mais vous avez toujours, donc vous observez toujours les gens, les gens qui font ces genres de choses. Oui. Barakunda kuvuga ko mudesiva abakiriya bigenda gute? Les premières choses c'est la confiance et puisque tu y avoir un client, tu postes d'abord. Si ton statut, et puis ici Facebook, si tu possèdes dans tous les réseaux sociaux. Et puis il y a les clients qui peuvent même, tu ne les connais pas, ou bien tu ne le connais pas, il peut même te demander, ça c'est combien? Tu peux lui dire le prix, et puis il va te demander l'adresse, s'il arrive ici, et puis on va discuter les prix ensemble. Donc vous pouvez vendre sur les réseaux sociaux et aussi, donc vous faites les marketing sur les sur les réseaux sociaux. Vous avez des plateformes et des trucs comme ça? Oui, il y en a.
nari ndamubajije François donc nari ndiko ndabaza icerekeranye na relation avec abakiriya banyu nimeze gute bo abakiriya bacu ni imigenderanire y'abakiriya ni ngaha donc duhere ngaha no muri rusangi abafundi uko bazi mwebwe reputation yanyu ni imeze gute bo ngorane amarepetition y'abafundi ugasanga aribo bakiriya baravuganye n'umufundi bakavuganya neza ariko muri question rendez-vous barabona bashobora mbonda iki kintu rero kukitwara après 2 semaines après 2 semaines ugasanga nyana ariyo kibazo cyamushikanye ni ujya mufundi ariko atibagira kumubwira mu boss cyangwa umukiriya biba byanshikiye sinaheza nukaza kuza gusa ugasanga winumira naho ugasanga umuhaye rendez-vous akajya nyine rendez-vous akasanga ibintu nibirahera bikashavura no turafashije nyene systeme yo kugira ngo umukiriya akaza étape par étape le système tarayiga anye nkuko bamugira ibibazo jewe mpora numva abantu benshi bitoga ko ushobora guhamasha umufundi akukorere nk'igitandugira ugire mariage ukayimuha 2 mois avant canke 3 mois ukazorinda ugira mariage ukayicara hasi cyangwa ukagira nta mfundi avuga bagira mu mariage biba byavuye ku kinono twe kimukora bija rekana kubwira bija byaravuye bivana ariho wundi mukiriya akakugira yeshaka ibintu bihuta soko ndashaka ibintu bihuta maravuganye tufate 500,000 maravuganye 500,000 agwa avance ya 200 hama atasigara 300,000 mais muri yaje rero 300,000 arashaka yadakuwe akasanga ikintu cyamaza kuhera ukasanga muri 500,000 yafise benefice ya 50,000 none umaze kuma 200,000 suko inyungu yiwanyu ni 50,000 none wewe asigara 450 none muri ya 450 yame kugira ngo naheze ikintu kiwawe okay none naho bahabaye ko hari habo babaha amahera kwiye ariko mukabasanga ibintu ntimwabikoze cyo ugasanga mwarabitanze cyangwa nkuko nyene bari kurambwira mwavuganye ko mukorera muri bandi kongo ngira ngo bose bari iribonekeza mugabo niba mwavuganye pinus canke karatusi canke greveri mugabo ugasanga bakoresheje igiti mutaba mwavuganye aho rero bosa njije nyakutangurira abafundi turatandukanye si bose babigira ariko la majorité urabise babigira nijo izina yaratakije agaciro kuko abantu bose bagira amafuti bakafata n'abafundi bose ariko si bose bagira ibyo ego ariko hayi wacu tuvuganye mu kartusi tuvuganye ari kindi kibazo umukiriya ashobora kuza nazi ikije dufate ubukomero bw'imbaho suko ariko tushobora kumbwira ugize mu kartusi uko ikibazo munango ugasanga ikintu ngamaze kugira amezi menshi ugasanga kitangora kuzana defo ariko mu byanzwe koresha uru rubaho ugasanga umukiriya directement atuvuga ngo uratinya kuko iyi rurazimbye ubwo mushire ibindi bya pirate urabyumva donc wavuga uti umukiriya aje adafise ide nk'ubu nkajewe nkaza atakintu na kimwe ndabizi ko murashaka kumfasha gutora ikintu gikomeye kandi mukabaha ibintu vraiment kuko nagukoreye neza umuntu akazi mwira yuwawe atubwiye nindi yakukoreye uyu ni atelier ya kuri sefa uje umundungikira donc ni umuntu niyo façon yiwanye yo kwidandaza nuko tukora ego okay hama ni nizihe genre muhura n'ama challenge yahinga ama-challenge mugira muri aka kazi kanyu naya ama-challenge kenshi ne tuyagira kuko tugira ibintu nyene bya mwega amahera yamamwe aho amahera abandi babura amahera mwe nimwigira mumura ama-challenge yacu kenshi tubigira gusa turonse ukakora kandi kezo kira kuri stati gize kuri stati ya WhatsApp yiduka kira stati ya Facebook suko nuko directement umunyama mwigira mushoma mwebwe ngo mo birashika aka kazi urabona birashika ukashomera n'ukwezi ata commande waronse ariko et comment vous survivez genre si vous passez tout ukwezi kose atakazi mu roka ibintu b'Imana inyoni irafungura atamata indafise iyo ni Imana aragira muri abakozi benshi ngaje deja ngaje compte muri bangaye mwese hamwe muri atelier aho rero do fatu pour le moment turi à peu près 10
muri à peu près 10 ego. iyo muronse commande nyinshi ziba ari zingahe ego turonse commande bivana none naye amasaha ugasanga commande kinjire imiryango je sinobisigura ugasanga commande ku kwezi commande 5 cyangwa 3 umwe wese ngaha bafise specialité yiwe icyakoreramwo canke aba bose ubona abakozi bo ngaha bari domaine kuko nakubwire tatukora ni atelier tegel ni general na numari domaine mwiyi twese tuligeneralize mu vindu vyose biba portail turakora twese madirisha turakora ibitanda twese na numari ngango iyi domaine naka na ni gusa oya climatiser les os donc ma climatiser on yakora gute ngaha on installe abone ubona amafrigo ajya il y a même les frigos qui sont là-bas twese turakora byose sana frigo iri muri menuiserie cyangwa muri nakubwire general parce que ikindi kiri general ni byose même électricité on travaille ici l'électricité oui. Si j'ai besoin d'un électricien je peux venir ici pour demander oui sans problème mais tu m'as dit que toi tu as fait les sciences moi j'ai fait sciences et physique et toi c'est sciences comment vous faites l'électricité ça c'est juste une petite formation seulement. Nico gituma muzara ugasanga genre ugasanga nk'ubunye urutsinga rugenda kuriya ukundi rugenda kuriya ruraba hariya usanga ari kubera mutaba mwaravyigiye. Non. Vous vous débrouillez parce que vous êtes des techniciens juste comme ça. Oui. Les premières des choses umuntu yaguhaye inzu yiwe kugira ugire installation. Hariyo hande yamaze kubona installation yiwawe. Na numwe ushobora kunzanira commande atabona ahantu nakoze bavyumva na mwebwe njyambwira kuri chaîne yanyu hariho abantu babaye habone kugira ngo bamaze kubona mukora mufite ibiganiro vyiza mufite ibiganiro bitameze neza ni moronga abantu babona yuko kuko ibintu bimwe biri simple Ego. Natu nuko bimeze. Ok, merci pour donc nashaka kurangiza bon ni munashaka kuvuga aho mukorera juste nk'umuntu yobona kino kiganiro akazovuga ati mwavuze ibyo mukora byinshi kugira ngo azoshobore kubarondera na nimero na contact yanyu kugira ngo umuntu azoshobore kubatora nta kibazo ego abagenzi ba BI ego icyongereza kiragoye tubabarire okay tukorera ngaha kuri Sefa kuri Sefa ayo garage ushise ku G10 ayo parking abagaraja ama transville washise cyubaze gusa atelier iriyo muri Sefa cyangwa ukabaza aho bajamikira ama transville ari garage kwa Claude garage ama Mercedes Benz cyangwa ukabura ucuza ijya mutoyi ugeze ku mutoyi rero ushobora kufata nimero za telefone ucunderefona fata ni plus 257 61 800 998 ok nibaza ko subiremo 61 800 998 cyangwa ukafonga yindi ari 71 314 689 nimwaronka marché mutompa mwaronka marché mukaza ngaha ari live toganira nitobivuga amapri yose ngaha ari inbox ko namaze guhaye nimero zanje ucundonderanje kuri WhatsApp ndi kumuronke ni time ego wala ngiye nwaye nirangi none nk'ibi biravako biravako biraza kuvako ok merci beaucoup abatwumvirije nibaza ko mwavyumvise babahaye adresse yaho bakorera bakora ibintu vyiza batwakiriye neza bakirana neza antuka batwakiriye nkuko atamahera tuje kubaha imagine namwe muje kubaha amahera twangira ngo abakiriya banyu mubafata nk'abako c'est sûr muzobashore muzoze kubashorera ngaha barakora ibintu byinshi bitandukanye en tout cas vous serez pas déçus ego ndavyizeye namwe ndabashimiye kuba mwatwakiriye merci ego merci natwe turashima kuko murazigenda kutumonesha ngure kugira amayipejejo yanyu ko mugabo François ego merci pour ivyo tuzobikora je peux te demander juste akabazo gateko kutazi kirundi kandi umurundi bon uvuze kubera kutazi kirundi neza narakubabwira ati umuntu yaravukiye muri Etats-Unis muri Etats-Unis akagira tufate amezi 5 cyangwa tufate imyaka 10 atabanda ba environnement yibavuga kirundi yashise ino iwabo yovuga iki amaze imyaka 10 ari yajya
nk'ubu je nogenda mfise ngana gutyo. oya nakubwiye uri muto ufite office imyaka 3. Oya wovuga icongereza. No shikino none identité yiwawe nationality cinduka. None we nawe ntiwabaye ngaha mu Burundi? None oya cena baye ngaho sinakubwiye naravuye tufata kuva muri 92 narangiye muri Congo narasubira muri 2007. None hao rero uraboza ekana narabaye abakongomani benshi dafise abagenza abakongomani benshi twarayiganye none kazino en fait abase ni grâce kuko narabonye ururimi ruri wacu sinshobora kuruta narengi narakoze adaptation buke kugira ngo ndakimenye ego murafise kandi amafamiye muvuye ngaha muca mutamwese murafise amafamiye en fait amafamiye arahari une femme urafise oya je sinarongo ndiko ndamurondera sinzoko mundondera naco none yose ni ça. Non, attends, moi je suis ici pour le travail. Je demandais juste comme ça. Nene, canke wishinga kurondera amahera ngaha gusa umurondera gute ubona uva ngaho ukagenda kumurondera ryari? Ombo en fait none amatelefone irahari none we nakubonye gute? Nije nizanye nanje kurondera. Nuko nyine ubundi azaza kwizana kundondera ku biro none umuhungu niwe baramwigemurira canke ararondera? No bivana comportement y'umuntu. Rega bijya mu rukundo na handi babwira urukundo urafise kurere yaro. Ukunze umuntu uramurondera. Donc wewe nta urakunda kugira uje kumurondera? Nzi namurongo. Mugabo uragenda kumurondera. Nabubonye umuntu ngunda naza kumurondera. Namubonye nagenda kumurondera. Donc umubonye ugenda kumurondera. Gushika n'isaha nanje sese. None ukunze ikintu imbere yo kukibona kibona. Nico nende ko ndabaza kuva. Gushika uyu munsi ku myaka office nta urakunda kugira uje kumurondera. Oya sindakunda. Sindakunda. Werezana mugabo urizeye kutokunda njutu. Un jour none nuko Imana yenye ndabwira nibishoboka umugabo abaye wenyene. Iyo rero principe tegeza toraza kumurondera. Umugabo ntibishoboka ko umugabo aguma ari wenyine. Wowe cyangwa urafise objectif wihaye uravuga uti ninakwiza amafaranga canke ninakwiza imyaka nzoca kumurondera. Urazi abakobwa biyokiye tuhimo ni ngorane. Nawe nyene urabizi ubuzima buriho ukasanga nyene umujyane muhira ataco gufungura afise canke akambara una no komende umeze neza none ushise muhira nabwira shero umunsi anaco mfise wowe ubwira gute? Ndabizi se. Mbwira kwanza. Ntaco ufise? Ntaco ufise nyene ntaco ufise mwarondeye. None atamavuta kwisiga kugira umeze neza uko nyene mbona. Wowe kuguma muhira. Donc baca bagenda. No wono bi, none wowe ucuguma. Donc wowe ufise ubwoba bayo. Oya si bwoba, en fait, oya si bwoba. Rega. Ufise ubwoba yuko. Yo afaja. Aha mukamubwira ko tamera waronse hanyuma ugaca agenda. Canke wowe ushaka kuguma wisangiza tukubera amahera murayaronka amarche mwama mwazironse. Rega rero amarche turaronka nta kibazo gusa abakobwa rero kugira ngo bakubahe neza. Rega ndakubwiye yuko ashobora kugira ukwezi atakomanda office. Sawa? Atakomanda office. Ama rero umukobwa kenshi ariyo bakobwa ubu bashaka ariyo mamanza baguma bagira ama anniversaire. None wewe anniversaire nimwe mu mwaka. Ni mwebwe mushira les ongles. Manicure, je ne sais pas. 60 000. 60 000? Oui. Tu vois, lui, il connaît. Moi, t'as une copine, toi? Oui, moi, j'ai posé une copine, oui, c'est vrai. Donc, elle te demande 60 000 pour les manicures. Oui, il me demande. Et pour combien de jours? Au moins une semaine après. Donc, après une semaine encore, il me demande encore. Et pour les cheveux aussi et tout ça? Les cheveux, là, c'est trop. Là, c'est ça. Et comment tu te débrouilles alors? Je travaille. Tu travailles avec lui? Oui, je travaille, non? Moi, je travaille. Non, umuntu wese arafise ivyumvirizo vyiwe uravyumva rega hariho nyene abantu nyene arafise amahera ariko arajana suko hariho unata amahera afise musize ndetse no mwinjira bivana nyene ko yakoresha amahera yiwe ariko je ari ibintu ndiko naraba nyene ko nobana n'umugore wanje biri muri jewe uko nyene ndiko ndabiraba uko nshaka tubane sindashika nurashika ariko kumenu oraho no ashika espero ko ninagaruka tuzibizoba byara ego na wewe nugira ikibazo ko mfise nimero zawe je ndazi yuko nta kibazo. Alors comment tu peux les gérer? Comment tu peux les gérer?
Ara ibyo ni mu inbox. Urabona inbox ariyo byinshi muvugana n'umuntu. Ok. Alexis, wewe ni wewe ufise ibibazo byinshi kubera utanga amahera 60 000 par tri. Bon. Par semaine. Pourquoi tu utanga amahera ngahe? Tu dépenses combien pour une fille? Pour un mois. À peu près 150 000. 150 000. Oui. Pourquoi tu lui donnes pas un capital pour qu'elle travaille ou bien pourquoi ça te dérange pas toi? Non, ma copine il travaille. Elle travaille plutôt. Elle travaille. Oui. Mais pourquoi elle te demande autant d'argent si elle travaille? Ce n'est pas lui qui me demande, c'est moi-même. C'est toi. Oui. Et pourquoi tu fais ça? Je l'aime. Tu l'aimes? Oui. Donc si tu l'aimes, tu dois lui donner. Oui. Et ça te plaît? Ça te cause Pas de aucun problème, pas de problème, je me sens à l'aise en tout cas. Ah. Oui. Ok. En tout cas, elle est chanceuse, ta copine, elle savent? Je ne sais pas. Ça dépendra de moi. Oui. Ok. Merci beaucoup. En tout cas, merci. Ça, agaciyemwo sinzi ko nabona agaciyemwo yari divers ubundi twaje ngaha pour parler travail ariko nibi biba bikenewe. Uyu yavuze yuko arafise ingene yifuza ibintu vyiwe, arafise ingene yifuza umugore wiwe, arafise ingene agire. Hama Alex nawe atubwiye yuko gutanga 150 000 par mois ku mukopine wiwe kandi amukunda ntaco bitwaye. Namwe nibaza ko muri commentaire muzotubwira ingene mu vyumva. Ego, merci beaucoup. Mugira ijoro ryiza, mukamimana bane namwe, abe mu vyanyu no mu banyu. Merci beaucoup. Ego.